Guys, mugire umunsi wa gatatu mwiza hamwe n'ibihe vyiza bivanye naho muherereye. Reka makuru acu uyu munsi tuhere mu kimenyesha makuru sport kikaba ku ntsinzi ya FC Barcelona uyu munsi mwijoro ryakeye kabisa itsinda Dinamo Kiev ibitsindo 4 muri kimwe. Akaba rero Barcelona abakinyi indwi batangwe mu kibuga batahora batangura ariko gumivana amanota 3 muri Croatia. Akaba rero kimenyesha makuru sport kivuga kiti yatsinze inkino 4 kuri 4 imaze gukinishwa muri Champions League. Kinega rero no ku rukino Inter domiriza kwakira muri Real Madrid umusaze nezijoro mu masehani wacu kivuga kiti iyi ni finale kuri Zinedine Zidane n'abasore biyiwe. Kinagaruka nyine no ku rukino Sevilla nawe yarayitsinze mu Krasnodar ibitsindo 2 muri kimwe icikatishitika kimwe c'8 mw'iyi saison muri Champions League. Ikimenyesha makuru muri Deportivo ngaho nyine mu gihugu ca Spain cyashagaze ku ntsinzi ya FC Barcelona ibitsindo 2 muri kimwe kivuga kiti Revolution Hectavos ati kabisa impinduka nubundi rero no kwiyaminiya bushasha kabisa muri FC Barcelona. Hana kinya abakinyi benshi batora bakina nka Kadefasel Kamigenza yatangwe mu kibuga rero nyuma yaho bamyugero ba FC Barcelona bagize imvune. Akaba nago rukino rwe rwa mbere yakinye muri Champions League muri FC Barcelona kabisa yanigenje neza abasore nka Carles Arena nabo bigenje neza kabisa kivuga kiti ubu ni impinduka igisigaye nuko ko yaminiya akagumana consistent umuvuduko kwigeza neza bari bafise naho Messi tarari mwabikomeza. Kimenyesha makuru AS gam gihugu ca Espagne nico kigaruka ku rukino Real Madrid reza gukina na Inter domina kivuga kiti San Siro igiye kubona Eden Hazard wariwe kimutera intege kabisa ati Eden Hazard urunigo rukinagaye kwigaragaza yongere yerekana wariwe agaruke muri forme tungera tumenye Eden Hazard wo muri Premier League kabisa. Ubwo rukina akaba yari nka finali kabisa kuri Real Madrid tegerezo gutsinda vyanka vyakunde nta no kunganya. Akora ari no kuri finale no kuri Inter domina kuna shaka kurutsinda yose yirinda gukina muri Europa League ona kari kibazo kabisa ubona kaza kuba rurukino rurimo ehwana ubushake guhatana ehwana abantu bose barurindiranye gishika kabisa ubona kari finali nigo rukino rw'umunsi. Gihugu c'Ubutaliyani kimenyesha makuru Corriere dello Sport cyarose ku ntsinzi ya Juventus kabisa itsinda umugwi wa Ferencvaros ibitsindo 2 muri kimwe kivuga kiti Alvaro Morata arokoye Pirlo. Morata akaba yatsinze late goal Morata 90 kabisa na kabiri nkuko ahintsinze Juventus mu gitsindo ca mbere cy'asinzo na Cristiano Ronaldo ku 35 agombora muri babanje gutsindwa igitsindo kimwe mu busa. Juventus rikaba yacikatisha itike nawe ya kimwe c'8 kinagaruka no kuri Immobile yakoze amateka kabisa mu gutsinda double mu rukino Lazio Roma yamiratsinda rero mu Zenit St Petersburg mu gihugu c'Uburusiya. Akaba ari na Lazio yiyongeresha amahirwe yo gukatisha itike ya kimwe c'8 gishiri cyanyuma ku nshuro yabo ya mbere yikarifiye muri Champions League. Sport yitubwira ati Barose agise ku gikombe igaruka nayo ku ntsinzi ya Juventus kabisa ku rukino rwa Ferencvaros. Inagaruka no kuri duel ikomeye hagati ya Zinedine Zidane na Antonio Conte kabisa uyu munsi ni finali Inter domina now and never nukwica kabisa n'urukino rw'amaraso. Inagaruka no kuri rukino rwa Atalanta ruza guhuza rero Atalanta n'urwa Liverpool hajya mu gihugu c'Ubwongereza. Mu rukino rwa mbere akaba Liverpool yabatije Atalanta kabisa ibitsindo 5 nimba atari 4 sinibuka neza nkuko kabisa bavuga bati izi nizo nkino kabisa igihugu c'Ubutaliyano gifise mwiri joro muri Champions League. Ariko ubwo barindiranye gishikara akaba urukino rero rwa Inter domira na Real Madrid kabisa ewana munta takufa. Mu gihugu c'Ubwongereza kimenyesha makuru Daily Star cyagaruka ku ntsinzi ya Manchester United itsinda mu wa Istanbul Basaksehir ibitsindo 4 muri kimwe kivuga kiti act class gishimira rero Bruno Fernandes ku gikorwa ciza yakoze. Bruno Fernandes yaramaze gutsinda double maze Manchester United ironka penalty urazikiriwe yagenewe kuzitira muri Man U ariko aho kuyitera aho gutsinda hat-trick afata baro ayiha Marcus Rashford atsinda igitsindo kabisa. Kimenyesha makuru Daily Star kimwe yagiza kivuga giti igikorwa ciza kabisa kwiyankisha hat-trick agaha rero undi mugenzi we Marcus Rashford kugira nawe atsinda igitsindo kabisa aje kuri score sheet. Kinagaruka no ku ntsinzi ya Chelsea Olivier Giroud aronka igitsina nawe ku munota wa nyuma ahurungika Chelsea muri kimwe c'8 gishiri cyima mwiso muri Champions League. Ikimenyesha makuru Sport Miller kikaho nawe ku ntsinzi ya Manchester United yemera tsinda rero mu wa Istanbul Basaksehir itsinda 4 muri kimwe ari mbisire 2 vya
Bruno Fernandes, ikindi ca Marcus Rashford n'ikindi rero mu minota ya nyuma ca Daniel James naco kigaruka ku ntsinzi ya Chelsea yatsinze umugwi wa Rennes ibitsindo 2-1 harimo igitsindo rero ca Callum Hudson-Odoi hamwe n'igitsindo ca Olivier Giroud mu minota ya nyuma kinagaruka no kubamenyereza ba Premier League kabisa bafise ubwoba bwa fixtures kuntu bakina atakuruhuka bavuga bati ebana ibi bintu bigiye kudukomerana kabisa. Kemenyesha makuru Daily Star mu gihugu cy'Ubwongereza naco kivuga kiti quick Bruno ati Bruno kabisa yihuta yabana yabatega igitego mu minota ya mbere n'umunota wa gatatu kabisa utarashika ebana bona ko umusore mu vy'ukuri ni waheze Manchester United kinaka no kurukina rwa Chelsea na Rennes. Kemenyesha makuru The Times garuka nyene ku nzizi ya Manchester United kinagaruka no kukunta abafana mu kwishuna ko bashobora kugaruka mu kibuga muri Premier League nkuko vyirigwe biravugwa abafana kabisa batari bake bashobora kuzoza baremerwa kwinjira mu kibuga nyuma y'igihe baragaze kuberekiza cy'umugere wa corona. Akaba rero mu minsi mike mu kwicumi na kabiri abafana tuzokongera tukaza turabona bake mu kibuga. Kemenyesha makuru Daily Telegraph naco yagarutse ku nsinzi ya Manchester United kabisa kinagaruka no kwiyonkurira y'abafana bashobora kugaruka mu bibuga mu minsi iri imbere nkuko rero leta y'igihugu cy'Ubwongereza yabimenyesheje. Akaba rero mu ijoro rya kera yari soirée incroyable kabisa muri Champions League imigwi kabisa yatsindanye ama late goals ku nota ya nyuma. Akaba ari uko nkino zagenze Barcelona yatsinze Dynamo Kiev 4-0 harimo ibitsindo 2 vya Bright White igitsindo rero ca Serginho Dest muri igitsindo ca Antoine Griezmann. Juventus yatsinze 2-1 Frank Varos, Dortmund yatsinze 3-0 Club Brugge, Lazio Roma yatsinze 3-1 Zenit, PSG yatsinze Leipzig 1-0, Manchester United yatsinze 4-1 Pascal Sehiri, Chelsea yatsinda Rennes 2-1, Sevilla yatsinda Krasnodar 2-1. Akaba muri zimwe muri statistics tukwiye kumenya nk'izo nkino zaraye zibaye. Erling Haaland mupeti we akaba yatsinze ibitsindo 2 wenyine mu rukino rwa keye akaba yakwije ibitsindo 16 mu nkino 12 za Champions League mu mateka. Niwe mukinyi mu mateka akwije ibitsindo nk'ivyo mu nkino zike. Abandi bantu nka Cristiano Ronaldo vyabatwaye inkino 30 kugira babikwize ariko ndabira mu mupeti kabisa ibitsindo 12 umpeti kabisa imashini. Akora na Serginho Dest wa Barcelona yatsinze igitsindo ciwe ca mbere muri FC Barcelona akaba arico ca mbere yatsinze kuva yashitsemo mu Munyamerika kabisa. Akaba ari mu zindi statistique tukwiye kumenya nk'izo nkino zabaye zibaye ariko habonetse ama double ane habonetse ama double ane basa bakinyi bane batsinze ibitsindo 2 bonyene Bruno Fernandes yatsinze 2 wenyene Bright White 2 wenyene hakaba rero n'undi musore Haaland nawe yatsinze 2 wenyene hamwe na Immobile Chilo yatsinze 2 bonyene kabisa. Habonetse ba Blaise ane cyangwa ama double ane mu nkino zaraye zikeya. Akaba rero izindi statistics dukwiye kumenya akaba Erling Haaland ariwe mukinyi wa mbere yisezo ashikanye ibitsindo 6 muri Champions League umudogo mu nkino zinageze muri 6 bwana akaba kandi we mukinyi wa mbere nkuko twebabwiye ashikanye ibitsindo 15 vya Champions League mu mateka akaba yaciye n'icya 16 akaba yabishikanye mu nkino 12 gusa bwana. Imagine goal machine umpeti azomara abantu. Akaba kandi mu zindi statistics Bruno Fernandes yatsinze igitsindo cyo 34 Bruno Fernandes yagize uruhare mu bitsina 34 mu nkino 35 amaze gutsinda Manchester United kuva yishitsemo guys. Uramwumva Fernandes uruhara mu bitsina 34 mu nkino 35 ahanduka gukina Manchester United kuva yishitsemo akaba yatsinze ibitsindo 20 atanga na assist 18 avamwo ibitsina rero mu mahiganwa yose. Mu zindi statistics akaba Neymar Junior amaze gutsinda ibitsindo byinshi vya Champions League 36 akaba aruta Ronaldo Nazario 14 Peter Crouch 13 na Eden Hazard 8 bateranye. Neymar Junior amaze gutsinda ibitsindo byinshi muri Champions League kuruta Ronaldo Nazario Peter Crouch na Eden Hazard bateranye. Akaba Neymar amaze rero no gutsinda ibitsindo 16 muri Champions League anatanga na assist 28 akaba amaze rero kugira uruhare mu bitsindo kabisa bishika 60 bya Champions League. Mu zindi statistics akaba Mason Mount playmaker wa Chelsea sinzi ko mu playmaker kina hagati akaba yatanze assist yiwe ya mbere mu mateka muri Champions League ku gitsindo rero yarahaye ipasi umusatirizi kabisa wa Chelsea cyangwa umuwingo wa Chelsea Callum Hudson-Odoi akaba ariyo assist yiwe ya mbere cyangwa ipasi yiwe ya mbere iva mu gitsindo Mason Mount yaratanze muri Champions League mu mateka.
bazi tumaze rero nk'abaca mu makuru ya transfer aba yazindutse avugwa hirya no hino mu menyeshamakuru bitandukanye rero ngo nuko umugwi wa Chelsea kabisa urutare gusaba Thiago Silva kongeza indi kontra y'umwaka umwe akazoyivamo muri 2022 nyuma yo gusinya umwaka umwe akishikamwo Real Madrid yamaze rero kwishura Manchester United yibwira ko Raphael Varane ari untransferable atagurishwa nyuma y'igihe rero bivuye ko Manchester United imwifuza mu gihe Arsenal yari kabisa kuganira na Nicolas Pepe nyuma yo gukora amabaraga karata itukura ku rukino rwa Leeds ateye umutwe umuntu akaba ari umukinnyi yababaje kabisa abayobozi ba Arsenal hamwe n'umumenyereza wayo Makayatete muri rusangi akora ashobora gutizwa nko mu kwa mbere ubona ko 4 miliyoni kabisa bamuguze zapfuye ubusa ariko rero hakaba rero hariho haza kubigano hagati yabo kugira barabe yuko rero yohindura inyifato akaba kandi myandi makuru Bayern Munich kabisa yamaze gufata ingo kutongereza Jeremy Boateng indi kontra mugente domira ishaka guhiga indi kontra Roma yatinaneza maze imisi yifuzo na FC Barcelona hamwe na Real Madrid mugeruka Modric ari tayari kuguma muri Real Madrid kabisa namuhe yindi kontra nta kibazo ndishimye muri uyu mugwi ndinateri kuharangiza umupira w'amaguru mu gihe Isco yamaze kugura Real Madrid kashaka kuyivamo n'umuhamagarariye akaba yamaze kubitangaza akaba ashobora kuja muri Premier League mu nka Tottenham kabisa imiravugwa mu gihe kandi mu yandi makuru umusatirizi kabisa wa kera wa Manchester City, Manchester United, West Ham n'indi migwi kabisa ikomeye ku isi nka za Juventus, Carlos Tevez umunya-Argentine yamaze kuvuga ko rero mu minsi zohagarika ku mupira w'amaguru nk'abigize umwuga n'ubwo wa Boca Juniors akaba arategura kuzoca muri politike bwana ubona yabigenze gute bwana akaba ku myaka 36 zohagarika ku mupira w'amaguru acimukira muri politike habe nk'umushinga amateka canke ikindi gitinyira muri politike runaka y'igihugu ca Argentina asanzwe avukamo. Andi makuru ya transfer yiwe aravuga nuko Kevin De Bruyne inkuru nze ko yafana wa Manchester City yamaze kwemera gusinya contract kabisa y'imyaka 5 mwuwo mugwi akayigumamwo mugara makuru rero yiri baravuga ku munsi w'ejo yuko Christian Eriksen ashobora rero guhinduranya rero na Isco Madrid gatanga Isco muri Inter do Milan mu gihe Eriksen uza muri Real Madrid bakagira swap deal bakagura amakuru yava mu gihugu cy'u Budage bivuga nabimenyesha makuru nyene byo muri Espagne viriwe biravyandika ariko migano n'abamenyesha makuru Zinedine Zidane akaba yirinze cyabivuga karavuga ati nta kintu bivuga ko Isco n'umukinyi wacu turamwishimiye n'umukinyi mwiza mu yandi makuru kandi akaba ngo Chelsea itayari kabisa gukonfika Olivier Giroud kazoyigumamwo muri uku kwambira kareka kuyivamo nkuko yavyifuza ariko kandi ngo ntizomwangira no kuyivamo niyaba yifuza kugenda mu vy'ukuri izomureka yigire nta kibazo mu gihe Pep Guardiola kabisa ngo mugwi mushasha ashaka kubaka muri Manchester City nyuma yo guhabwa kontra shasha y'imyaka kabisa 3 ngo arimo gusinyisha Jack Grealish playmaker wa Aston Villa kabisa nimwe mu bakinyi ba mbere yifuza gusinyisha mwirici cyangwa mwaka ugiye gutangura mu yandi makuru akaba Takefusa Kubo Japanese Messi umukinyi wa Real Madrid agwaye na wari tayari kabisa gusubira muri Real Madrid mu kwambira akava muri Villarreal nk'intizi nyuma yaho Real Madrid kabisa yakinyi baye bibandanyije vyanka akaba ari umusore ashobora kwisubira muri Real Madrid akaraba yuko yoronka ikibanza bivanye no kurere yigenza akaba mu yandi makuru ngaha muri nyine muri Real Madrid akaba umusatirizi wa Mariano Diaz habaniye kuvuga mu West Ham kashobora kuyisinyira nk'intizanya mu kwa mbere hakajamo na option yo kumugura mu gihe Manchester City ngo yatangiye kwiyumvira ukuntu zinyishe Harry Kane baka makuru atandukanye bandanya yevuga va hariya mu gihugu c'Ubwongereza. Nyandi makuru kabisa inkuru nze ku bafana ba Liverpool nuko Mohamed Salah tayari yamaze gutestinga negative kuri COVID-19 ubu nta kigwaye Klopp yavuze ati bamupimye basanga ameze neza nta kibazo ati ni hatagira izindi impinduka ziba ari tayari kabisa ukino rukino rw'uyu munsi gwa Atalanta yumva kare inkuru nziza kabisa ku bafana ba Liverpool umwe mu bakinyi bakomeye agarutse nyuma y'igihe rero y'imisi abakinyi baho hafi ya bose bakomeye bagize imvune abandi bakagwara covid yumva ko Mohamed Salah kabisa yamaze kugaruka kazi mbere yo kurangiza sinahira ntabwiye history kabisa y'umupeti wa Ferencváros yitwa Milton Uzuni urikino wa Juventus barayakinye akaba rero yuguriye kabisa amazamu atsinda igisindo cya mbere cya Ferencváros ku busabwa Juventus nyuma yo kugitsinda ndabire bwana akaba yishimiye igisindo nka Cristiano Ronaldo akaba yishimiye igisindo nka Cristiano Ronaldo
bari kumwe mu kibuga n'abapiti baragwira kabisa. Akaba Cristiano Ronaldo nyuma y'iminota mike yaciye amwereka ukuntu bikorwa nyuma rero kwegariza, aca amwereka ukuntu abikora neza bona ukuntu bishimira igitsindo. Akaba rero guys imyandi makuru sha wallahi Abanyafrika turagwira kabisa. Umunyanigeria Emmanuel Denny n'umusatizi wa Club Brugge kabisa, ku munsi w'ejo ntiyakinye urukino rwa Dortmund bazinze ngo 3-0. Impamvu bibaza kariye ntigeze avunika, ntigeze testinga positive kuri covid, aho ikintu cyabiteye ni kimwe gusa. Bari muri bisi arimo baritegura kuja mu gihugu cy'Ubudagi, bari muri bisi kubera mu kwirinda amategeko yo kwirinda covid, bisabwa ko yuko umumwicira mu kibanza kibe kandi ntibegerane. Umusatizi aravuga ati je nta kindi kibanza njamwo, nguma nja mu kibanza nifuza kujako. Urumva mbwa ati genda wicira ya ntimwegera ati wapi shaka kwicara ngaha. Baraharira muri bisi, umupeti birangira bwana nabivuyemo. Kirasohoka muri bisi arigomora aca asubira mu Bubirigi. Uranyumvira n'abantu mwanyumvira ukuntu kariyeri z'abantu zononekara kubera discipline. Muzoze muragira discipline bwana. Discipline kabisa niyo ntwaro ya mbere yo tumushika ku ntsinzi, unashika ku kintu bipfuza gushika kico cyose mu buzima. Discipline naho arashobora kuba yice kariyeri y'ubuzima bwiwe bwose hakujye babaruteri babigize. Kora discipline niyo ya mbere byo uvuga byose. Discipline iratangura kabisa, ibindi bigakurikira. Guys mugire ibihe byiza, Imana ibahe umugisha.